tuvuye kubonana n'umukuru w'igihugu turi kumwe n'intumwa ya papa ngaha mu Burundi, kumwe n'icegera canje nk'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi. Murazi yuko abepiskopi duheruka i Roma mu rugendo abepiskopi baba bagira, twabonanye n'umuvyeyi wacu papa. Twari tuje rero ubwa mbere kuramutsa umukuru w'igihugu no kumubwira ibibazo bimwe bimwe twaganiriye n'abarongoye Eklezia Katolika biraba ubuzima bw'Eklezia y'u Burundi, bukaraba imigenderanire hagati ya leta n'u Burundi n'Eklezia, leta y'u Burundi na Vatikano. Rero twakengurutse ingene umukuru w'igihugu yatwakiriye, turakenguruka ingene twaganiriye, kuko ibibazo vyose twaganiriye twashoboye kumvikana, kandi turabona ko leta y'u Burundi ishima ibikorwa Eklezia irangura mu mico itandukanye y'igihugu, kandi na twebwe nyene turashima ingene umukuru w'igihugu agerageza gukora kugira ngo igihugu gishikire iterambere, kugira ngo ubutungane mu Burundi bube ubwa bose.